Mwese n'urugamba ngato twararuhacishije kuri Silent Vibe. Yes. Nongere ngira abantu ari abantu bagize ama commentaire ari n'ugeze kumbwira ngo akazombona nsubiriye muri Silent Vibe ngo none yagarutse barangambaniye. Silent Vibe ikorera ku butaka bw'u Burundi kandi ikorera abarundi kandi jewe nta bansingira umurundi wese kuri jewe n'umukunzi sibyo kandi umuntu arinza nakwiyumvira ati ingo dukorane kiyago umwana w'ubwenge yumvira mu nduru komanda bibwire yuko ubu twe turi mu nyishu kandi inyishu zinshi ziri hari inyishu zavuye muri cya kiyago twakorera nyene muri Silent Vibe kuko urumva peu importe uko kiyago kiba cyagenze mugabo harimo n'ingingo ziriko zirafatwa hari n'ingingo na jewe nyene nifatiye ku bwanje jewe Semavumba ndakeneye umuririmvyi mushasha abikunda rero naravye abarimvyi bose twari dufise ntibazi ivyo bari mu mengo nikiduga cyo kiragenda kitagira break atari umushoferi aho gisamo gishika kibahitana camvuga ati rero haje urugamba ndaruhevye yes sinzi ko post wayibonye narayibonye mugabo narayevye ndavuga ati rero aba bana banje reka ndabashire ku gicani batazomara amazi reka ndabashire oya nzebe gutya kujya Aburahamu kuri Isaka sifata Isaka tirera hari natanga guha mama yumvise arasara araryoherwa cyane papa yumvise araryoherwa naha urumva so indirimbo tegeza guha abantu bo hafi ari proche bakagwa ama feedback zizari nziza cyane barayikunda kandi rero mama tuzoyiva naho mwa indirimbo ashagiha abandi bagenzi biyo benshi Nanje yabivuze yuko muri tournage rero turi kumwe tuja gushooting ijya video iminsi yose twashootinze papa twari turi kumwe bijya byose byabaye papa niho yaraye Welcome ladies and gentlemen muraho murakomeye nizira ko meze neza mwaramutse canke miliyo ive naho murerereye bon umunsi mushasha umunsi mwiza ndakubwira d'abord aho uri umerewe neza urabikiganiro kandi kimeze neza turi kumwe abantu babiri nibaza yuko muramamenyereye umwe musanzwe mumenyereye amajambo menshi agiye atandukanye undi nandi mushasha mugiye kubona afite indirimbo mushasha kuri YouTube channel yiwe ariko araje tubwire mbega indirimbo imeze gute indirimbo yaririmbye mu buhe buryo kumbure menshi bagereva ko amajambo agiye atandukanye welcome wicara umwanya wawe ndakubitsa utagira subscribe kugira ngo uryoherwe hama usharinge n'abandi bagenzi bawe bagiye batandukanye kumbura ushobora kubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye kuri Instagram ni Frank Answa 235 gena mu following merci beaucoup kambanze nakire nde muri bano babiri d'abord deja umaze kwiyakira ahubwo ari gutekereza hama je gacha ngira shwa umeze neze kamere kuri amakuru yawe je ndakwenda shima umugwanyi urugamba twararuhagaritse Remutse bakunzi ba Silent Vibe TV ndetse n'abakunzi baho yambu cyane bakunzi ba Silent Vibe Silent Vibe cyane Sirene Vibe Landry SB director yes Kelly Reyes petit mwenye yake mwa mission ilikuwa anacheza na kale kademo mbele ya babake alikuwa wana kale kademo kwa mo clip mbele ya babake alikuwa anakanyingashanya behind the scene turayifise reka imbere ya se umukobwa cyangwa ise wake vyo wakeli nyene vyo wakeli yari muri tournage aramusupportinga byata n'abandi bavye bameze nkuko ariko rero gutamba rero n'umukobwa imbere yamutama aga petit ko serie yes but ubonire Andres yakoze video yiwe kandi ni mu director mwiza abikora neza kandi gusa arazimvye none land rindira gato land tudahendanye hari video bari bwakore bakayakira neza nk'iyakeri mu mwanya muto vugisha ukuri je uzigu 2023 muri tudahendanye video vugisha ukuri land bidaronse amaviews ibihumbi jana mu masaha 22 oya ni ya mbere uyo ni Simbizi se mavumba 5000 views siku moya Simbizi muramenyera akavuyo 5000 views siku moya we ngurya land mubaze ngurya
yavyivugiye wenyene muri 22h yaramaze kwiza n'ivyuhumbi cyane ariko riryo banga n'iryo nkiri kutuza kumenya wetse gatonya twari twatumwakiye kuri Sharon Vibe nimaze ko niyo rya mbere ramusaba kunzi bawe ndetse n'abakunzi ba Sharon Vibe. What's up guys, it's your boy Kelly Reyes and ndabaramukije cyane. Yaga ngo numuhuza umuhuza David Kelly. Yaga twe kwaduhere kuzina kubera ko umuhuza bro. Bon nitwa umuhuza kubera Jean abavyeyi banje bambwiye papa wanje yambwiye ko anyese umuhuza kubera ndi umwana wa mbere. Rero ni je nabahujije papa mama wanje yego. Watumye abahisano hagati ya papa na mama. Habaho bond hagati ya papa na mama. Yes. David n'umuntu ki yavukiye he yakuriye he? Jewe navukiye muri Kenya i Nairobi. Ndakuriraho kidogo maze kugira imyaka 7-6 cha turazi no mu Burundi. Turaza kuba Bujumbura hama turaja kuba n'Ingozi bivuye ku mpamvu z'akazi za papa wanje. Yego. Donc duheva bire gatoya. Winjire indirimbo yawe. Uturirimbire gatoya. You ready guys? Let's go. Hello baby, I miss you, I need you. Hello baby, umbuye byinshi kuri twe. Challenge ya TikTok, tugugutwa Snapchat, umunwa ku wundi kiss kiss. Humuro yawe, inseko yawe, the way you tell me I love you. Challenge ya TikTok, tugugutwa Snapchat, umunwa ku wundi kiss kiss. Humuro yawe, inseko yawe, the way you tell me I love you. You're the reason why I love baby. Just in me wona nagufise babe. Umubiri wa umubushuhe baby garukubume. You're the reason why I love girl. Just in me wona nagufise girl. Umubiri wa umubushuhe baby garukubume. You they give me that hit baby. You they give me that hit me amor. You they give me that hit baby. Kuri ngaho nyene. Hello baby. Hari indirimbo bihuye bro. Hello baby. Unajua siku hii. Ariko ucuhindura kidogo. Why gutangura kujyanye kandi ndazi ko wari ubizi. Why? Bon, jewe nabaye inspiré indirimbo yanje sinanditse uko nyene bikorotse narabaye inspiré ivanye n'igihe nari ndimwo ndabaye inspiré urumva ijya n'indirimbo y'urukundo narabaye inspiré nari nkumbuye umuntu hama ndaririmba hello baby umuntu ntiyari hafi yanje toto twaso ntakiri na hafi yanje nyene hama je numvise yuko no mu telefone kwanza nkuje nyene umva vyanditse hama sinabikoze kubera iriya ndirimbo urumva toto twaso naho karimwo ka hello baby urumva yuko ibikurikira bidasa none wumva bisi nibaze ko ashobora kuripotinga kuri kaya nyene kuko donc kujya nyene harimwe ikirundi none muri iriya ndirimbo ya mujama donc kaya yiga gatangura hello baby donc wumvirije neza ijya ndirimbo ntibijanye kweli yes amazina ni abafuse amazina goye oya nirigoye ni oya iby'umuziki Kelly nibisanzwe nitwa Kelly Reyes. Okay ni Reyes ni tuvuge ngo query oya ni Kelly si query ni Kelly nyene bisanzwe. Yes but niyo ndirimbo yawe ya mbere ego niyo ya mbere nayo ya mbere nanditse nta n'izindi nigeze nandika mu nyuma ngo zirandika ngo vyanka ngo spiro ngo nandika niyo ndirimbo yanje ya mbere nanditse ego ni indirimbo ifite amashusho meza kuri YouTube abantu benshi barayikurikiranye ariko bayiraba neza ni indirimbo nibaza ko mwakuriye ahantu heza nawe ubwawe ntiwifata nk'umuririmbyi hari gitangwa canke hari hakije imbere ya kamera mudu yakuvuye he kumva yuko ugomba kubiviva koko mudu yo kubiviva parce que hari umuntu azi imbere ya kamera agiye gutohona video ari ubwa mbere ukabona ko vraiment ebana ari ngorane bon icambere cyo turabibona yuko ngaha ni sawa ntibisanzwe ntabwo bamfise meze neza rero ni vibe yanje niko meze I got the vibe gutohona nyene nari ngiye gutohona nakazi kari kanjanye ibintu vy'ubwo barese vyari njanye ego yes tuzagaraka mu ndimbo gatoya guhura na Simbizi byagenze gute kumenya n'uyu nyavyagereye he bitwara umusazi
bon sishimye kubivuga ko araza kubikwishyura araza kubitubwira wenyine ego nihari umwanya ni gwaye bro jewe guhura na Kelly ndibaza mwese n'urugamba ngato twararuhacishije kuri Salon Vibe. Yes. Nongere ngira abantu ari abantu bagize amakomantere hari n'ugeze kumbwira ngo akazombona nsubiriye muri Salon Vibe ngo none yagarutse barangambaniye. Salon Vibe ikorera ku butaka bw'u Burundi kandi ikorera abarundi yes. Kandi jewe nta bansingira umurundi wese kuri jewe n'umukunzi sibyo kandi umuntu arinza nakwiyumvira ati ingo tukorane kiyago umwana w'ubwenge yumvira mu nduru komanda bibwire yuko ubu twe turi mu nyishu kandi inyishu zinshi ziri hari inyishu zavuye muri cya kiyago twakorera nyine muri Salon Vibe kuko urumva peu importe uko kiyago kiba cyagenze mugabo harimo n'ingingo ziriko zirafatwa hari n'ingingo naje nyine nifatiye ku bwanje nazo zatumye mvuga ati narigeze kwandika vers la fin de l'année ko niho nabonye ko urugamba rwaye rugeze kure aho artiste bamwe bari bamemukiye abo twari turi kumwe tuko turasifata y'urugamba bariko yitwa kutari ko ncambona yuko hakenewe amaraso mashasha sivyo kubera umuntu ntashobora kumenya ibyo abarimvyi baba barakiyemwo sivyo botuma batabona yuko boharanira inyungu zabo sivyo nturashimvuga ati jewe Semavumba ndakeneye umuririmvyi mushasha abikunda apana ari abantu benshi ngaha babijemo kubera gakuku sivyo arabijemo kubera gakuku hari n'ababijemo kubera atari passion yabo mwene wacu sivyo kubera parce que umuziki peut-être twafisa amahera avuga ati urashobora kuba ufise amahera mugabo ico kintu atari passion yawe kubera uri kurinvestisa muri passion yawe ntuhomba. Ivyo urabizi iyo uri kurinvestisa muri passion yawe ntuhomba ko nubundi wobikoze biraryoshe rero iyo ufashe uburyo ukabushira muri passion yawe dabo ubuzi yuko udahomba ko nubundi wobikoze urabikunda hama biraryoshe ijya passion yawe uyigize akazi sivyo uyigize source de revenu. Rero naravye abarimvyi bose twari dufise ntibazi ivyo bari mu mengo nikiduga cyo kiragenda kitagira break atari umushoferi ari aho gisamo segishika kibahitana camvuga ati rero haje urugamba ndaruhevye sinzi ko post wayibonye narayibonye mugabo nayevye sinzi ko wayibuka muri Bibiliya baratubwira inkuru y'umujamara wo muri Israeli yaragiye gutanga ikimazi c'umwana c'umuhungu wiwe gutya yamaze kumubamba ngene avuga ati jewe umesha yari umuhungu w'ikinege yarafise yari Abraham bajya babisirayeli hariya so rero Abrahamu hamero mu nyuma acabona yacabona iki pembeni intama mwagazi w'intama ati voilà rero rugamba rero igara rigiye kubamba uravyumva n'umuziki w'u Burundi nari uje rugamba ndaruhevye aje umuziki wacu upfa muganca mbo urugamba uruhevye umuziki wacu upfa umuziki w'u Burundi none ubundi bari baje kuwica gute rero sa none okay bamwe bavuze yuko batazosubira kuririmbira amafaranga ari musi miliyoni 10 abandi 50 agaca janga imbere y'ama micro ngo ndirimvye kwa gusa ubundi nawe ati wewe wamuzana muri boîte yawe ni wamuvuze abanyarwanda jewe batampaye miliyoni 50 sinzoririmba no kuri podium ntari no kuri affiche nahe agiye kurimba kwa gusa ndavuga ati rero aba bana bandi reka ndabashire ku gicani batazomara amazi reka ndabashire oya nzebe gutya kujya Abrahamu yari Abrahamu kuri Isaka sifata Isaka terera hari Isaka yaragiye hajya hariho rero abandi babaye Isaka bahari urabyumva ubu ni umva hari umwagazi w'intama uwo mwagazi w'intama nacemara ati reka mfume ncisha reka no mu Isaka tumushire kwanza pembeni uravyumva nagiye uyu mupeti rero yo bavuga ati ari umupeti mushasha uravyumva hari umupeti mushasha umuziki w'u Burundi niwo tanga uzikimazi mugihe ari abantu boza kuwurokora sivyo kandi abantu bawurokora ifo umuntu atariga yandika indirimbo yabikwibwiri ati nta ndirimbo nayibwo ari nandika indirimbo ya mbere ndirimbye bwa bwa mbere njya muri studio sivyo bwa bwa mbere njye imbere ya kamera nkora video sivyo rero umuziki w'u Burundi ndetse ukubesha umuziki w'u Burundi naravuze yuko ukeneye abantu nka that is why no mpeti yacevuga ati kora mumenye kandi mu supporting bande senda peut-être
nataronka bamwebwe muzomwonona kwa mwenda bizi bamwirondera ama views sivyo nataba influencer namwebwe sivyo ndishure yuko avec a partir ya tala uno mupeti uno muziki urashobora guhinduka. Yes, hari ibintu bitatu bituma umuntu ahinduka surtout aba artiste. Hariho inzoga, succès ndetse n'abakobwa. Yego Ico guhindura mu vyose niki? Kim Simbizi en fait Simbizi afise ubwoba bwawe. Karibu shikiramwe Simplice Simplice shikiramwe Nushobora nakuya yes agufise kubwo bavuga ati bazova muhindura umuhungu wanje gati mbege ni bamuhindura bizogenda gute ibintu bihindura aba artiste ndivyo bitatu nakunda kubwira okubwawe effort zawe ziri cyane kuvuga ko kugira ngo donc ntuzosubira inyuma kuko uno munsi dufise ikizere mu maririmbyi ba new generation nouvelle génération nibo dufise ko ikizere ko ari bazorokura umuziki umuntu nkuko ariko arabivuga kumbure abagiye uno munsi tugomba kuzana bishasha ni nouvelle génération nibo bariko baronka ama millions y'ama views nibo bariko baronka amadira agiye atandukanye nibo bariko baraboneka mu mashuri agiye atandukanye ni yizihe nguvu uzanye muri industry bro. Mu bisanzwe ni watomoye neza yuko uravuga yuko watangombaza ibintu bitatu bishobora kunshira down. Madushira kuri ico byo gushira down hama effort zawe nini kugira ngo ushobore kuba up. Effort zanje nini wumvise ko Simbizi yavuze yuko umuntu azanye passion mu kintu ciwe aragikora neza kandi akakibandanya. Yego icambere ni passion ndakunda kuririmba abavyeyi banje barasupportinga abantu benshi hirya no hino barasupportinga rero nanje nkaba ndabikunda ico nico kintu cambere c'inguvu nzananye mu muziki. Yego ufise inguvu zidasanzwe uno musi bari kwa rwa support zigiye zitandukanye ahantu hose nja ku stati ni indirimbo yawe link indirimbo yawe ibanga wakoresheje neri ibanga nakoresheje kugira ngo abantu ubifatire ibanga nakoresheje nuko icambere indirimbo yanje naronse feedback nziza icambere kuri trailer isohotse abantu benshi bareshize ku ma statut ama link ya partager cyane gusumvya nuko jewe nari ndavyibaza ejo ni cyambere hama ica kabiri hamaze gusoka out now feedback zozo ziguma ziza out now yaragize yaragiye ahantu henshi ngo mbona hamwe bayipostinga urumva yuko nta nguvu nakoresheje ni kujya gusa ariho support y'abagenzi abavyeyi hirya no hino baba bashoboye kumfasha bakayipartager hama n'abandi bantu bakayibona bakayipartager kandi ndabashimira cyane abantu uko murafasha kupartager ibikorwa byanje. Thank you so much. Yes, wahagaze cyane ku bavyeyi kuri support z'abavyeyi. Hari abavyeyi benshi no munsi badatahura cyane umuziki canka avuga ati umuhungu wanje canka umukobwa wanje naje mu muziki aduzana izindi ngeso zigiye zitandukanye. Abavyeyi bawe gute bavyakira? Umunsi wa mbere d'abord umubwira ati mze bana je ndafise impano yakubwiye nawe mubwiye kuva nkiri muto jewe nakuze ndirimba muri chorale muri Sunday school kera je nkiri muto nakuze nibona kwanza ndi muri Sunday school kuva muri Kenya hose hama rero maze gutangura ari jewe ndirimbisha umunsi wa mbere kwanza ndirimbisha umunsi wa mbere na microphone nka leader bandi niho papa yaryohewe cyane arambwira andika indirimbo ndakujane muri studio. Bon gusa nyene je sinavyibonamwo d'ailleurs nari indirimbo yo mwisengero bien gospel jambye andika gospel ndakujane muri studio dusore indirimbo dukora indirimbo ariko jewe nkaguma nyene ndabica ku ruhande sinabona yuko nyene narumva nakunze nkunda kuririmba ariko sinabona yuko muri studio nyene sinavyibonamo kwanza hama papa yaragerageje inshuro nyinshi cyane nyinshi ndirimbe akaguma mbwira ndagutware muri studio ndakurihire hari ukuntu haza ba producer muhira gukorera indirimbo papa akambwira ntaza kuva ngaho dakoze umuziki sindavyiteho gusa muhira ibintu byose nabone ko ndakora ariko yatera induru ndirimba ahantu hose ngoma ndirimba rero papa haragira igihe yere arabora yuko nashaka kuja muri studio vraiment ariko akabona ko mfise impano haguma bimbwira rero haciye haba umu oncle nawe arabinshiramwe nawe biramunanira bon ijya ndirimbo rero ufise imyaka ingahe
aho nafatiye muri rusange kuva nkiri mutoya kuva mfise nk'imyaka indwi niho papa yatanga kumbwira nje muri studio kuduga gutya kuduga gushika aho rero nandikiye ino ndirimbo maze kumara ishure kubana naguma muhira niho natanga kugira ide ndavuga ati why not ko nkunda kuririmba reka kwandika nagize inspiration aho nyene naho byo vya hello baby byaje mwaho nyene nicaye muri chambre hama biraza ndashirako akantu gato buke gato ariko nta numwe nari bwavyumvisha hama mu nyuma maze kugira verse ya mbere na chorus niho papa namwumvishije avuga ngo ntubona ko ariko biraza utaraja muri studio namuririmbiye avuga ngo ntumva ko ariko biraza ngo twara muri studio ngo yimara twari muri studio ti wapi tijiya nyene ndiko nabikompoza gutyo gusa bigume ngaho sino najewe ndiko ndaje muri studio hama niho mu nyuma numvise umengo noja muri studio hari umuntu yambwiye iyo ndirimbo imeze neza kwanza natanga kuronka feedback ku bagenzi banje nibo bansajije hari abagenzi banje baje ndayibaririmbira barasara ati iyo ndirimbo utegerezwa kwitwara muri studio zogera kure ndababwiye ati nimureke shani nimureke ntibikunda cyo sinja muri studio niho rero mu nyuma navyumviye ko kubera harimo best friend banje babimbwiye ndiyumviye avuga ati why not reka ngende ndayi recording naho ta verse ya kabiri ndashirako the recording hama ndonde verse ya kabiri the recording hama nce ndabaha abagenzi banje bampe feedback gusa sinzo posting ndarindira naho nyene yaracigiye kinini ndibuka ko verse ya kabiri nari ngwaye cyane gose byanse ko nsinzira umunsi ndayandika njyamye rero nyene ngwaye cyane numva atankuza akamelody ca ndavyuka ndandika hama verse ya kabiri biragiyeko niho naja muri studio rero ndakora maze gukora rero feedback ziza ari nziza ndavuga ati rero dukore na video byose nuko byagenze ico gihe utangiye kuronka ama feedback indirimbo utarayiposta donc abagenzi bawe muhira papa natanga guha mama yumvise arasara araryoherwa cyane papa yumvise araryoherwa naha urumva so indirimbo utegereza guha abantu hafi ari proche bakagwa ama feedback ziza ari nziza cyane barayikunda kandi rero mama tuzoyiva naho mwa indirimbo ashagiha abandi bagenzi biyo benshi nabonye ne gusa feedback ciza ari nziza tuzowifa nimba reka araba kiro kiganiro tuzowifa kuza ndamuha indirimbo avangu akaca y'abandi bantu bose tuzobipa burya na video nayo nari na trailer nazo namuhaye yazibonye acaziha mu bandi ko aravuga ati umwana wanje yego hama nyene nuko byagenze indirimbo abantu baguma bantera intege ndavuga ati rero reka nikuremwo ubwoba bijya byose nanka ndi facing ko urabona bino bintu ntivyoroshe je nankamwe ibintu byinshi ariko doto twasonjewe je m'en fiche nta nakimwe nitayeho living a life yanje rero navuga ati reka posting ibintu wanka mu buzima bw'ubustar yari ibi no musuvuga ati je m'en fiche cyane je ndakunda imbeho private life yes ntihagire abantu banyinjirira cyane nanje sindabana n'ibintu by'abandi gusa muri ubwo buryo ndabizi yuko hari abandi bantu bamindinga ibintu byanje ariko jewe ntavyomenya ariko umaze kwinjira mu by'ubustar barabimindinga ukabibona barabipostinga ukabibona tubambutse kwibi sintinya ko bamvuga je sinamvyo ntavyo ntinya ko narumwe atavuga gusa avant ntaravyinjira ndaravuga sindabimenye kandi ivyo utazi urumva ntavyubuzi nyene minding ivy'iwanje tu ego rero ndavuga ati why not reka navyo ndabifacingira na kimwe naco bintwaye nyene rero indirimbo turapostinga feedback papa yari yambwiye ati uzogera kure papa niwe yamya ntera intege cyane vraiment kandi ahantu hose nja no munsi ne bitakunze ko tuzana naho nyene ariko ahantu hose nja tuba turi kumwe tugenda turi kumwe nigenja kuri Buja FM twari turi kumwe na Nanje yabivuze yuko agusa muri tournage turi kumwe tuja gushutinga ijya video
iminsi yose twashutinze papa twari turi kumwe bijya byose byabaye papa niho yaraye rero indirimbo rero irasohoka ama feedback natanguye guhabwa avant jewe numva yuko indirimbo yanje nyene burya indirimbo yawe ntiwumva ivyo abandi bumva mwa sivyo wewe je numva yuko nabirenze tu ariko feedback ivuye ahandi nkumva nza bien indirimbo rero irasohoka cyara bibitangaza kuri YouTube rero ama feedback ya views zawe ntizagusajije muri irya joro jewe kuko nk'umuririmvyi akiza akibona views ziduga ku mwanya commentaire aravuga ati bon jewe ndabizi muri irya joro ogumura aba views ujya munsi ndayirekura nari mfise ubwoba bayakira gute bigendo oya pana ngo bayakira gute jiyo batayakira neza cyangwa bakakira nta kimwe byari bintwaye ubwoba bw'ikiyo office ubwoba nari mfise bwari ubwoba bw'ukuntu ngiye gufesinga ivyo bintu tu ukuntu ngiye kubifesinga genre ukuntu abandi bantu bazoza barambona abagenzi banje eske nivyashika kateye imbere bizogenda gute canke nivyashika kagenda nabi ariko je ntaco vyari bintwaye ubwo bana nifise sinumva ukuntu nabusigura rero bimaze kujako mbona mu mwanya muto y'ama views atanguye kuduga yagiye ko nshanja kuri Buja FM Buja FM ba telefone feedback zari nziza cyane ama message ari menshi muri telefone menshi cyane kubera kuri Facebook yari kuri nimero yanje feedback zari nyinshi vraiment indirimbo ni nziza abantu benshi ama feedback numvise ndyohewe utegereza kuryoherwa kubera ikintu ni cyambere je sinari bwigere mfata urupapuro n'ikaramu ndanditse indirimbo ijya nibyo bya mbere nanditse rero numva feedback ni nziza yo maze gutaha connection urabona connection zari mitera sigari atarusha kugura ama mega ameze gute ni atari jewe rero nkaje kuri YouTube kuri views kuntu zimeze kuguma bizunguruka simbone na kimwe nkaguma nugurura ntihagire n'ikintu na kimwe cuguruka kuvuga ati igeze hehe eske yakwamye basi yageze kuri 1k ngura ka 20 ingwe nere kumwe n'abajama muhira baravuga ati indirimbo yawe woraza kuraba je nkababwira ni mureke shaka kumbesha aravuga ati mwe gusa mwitegure indirimbo ikaza gutwika turaturira nyene rero niho nyene connection yameze nk'iyiza mbona indirimbo igeze ku 70. Damn, I was like, what the fuck? Sinabitahuye mu mwanya. Abagenzi banje barumiwe nyene nabo nyene. Je naraciye mpoesha ahantu ndaguma hamwe ibihumbi jana yabikwije bukeye. Je sinatahuye ibibaye. Indirimbo yanje ya mbere sinatahuye ibibaye nagomye mpoesheje tu. Mu nyuma barambwirira muri 1000k ndavuga ati none ibi bintu bigenda gute jewe nyene ndapowesha ndanuma niyumviriye ibintu byinshi bwabwo bari bwace buba bwinshi ukuntu deja ugiye kumenya n'abantu benshi kandi wari wanka ko ibintu byawe bija blowinga ubonye igeze ku bihumbi jana 100k mu munsi umwe naho nyene mu masaha 22 kubera Jesse nabibonye ngo ninje navyugururiye n'umuntu yandungika aga screenshot kuri WhatsApp tiraba yandirimbo yawe Jesse navyemeye oya naciye ndondera connection bien ndavyugurura ndabibona yes nararyohewe bidafise uko bingana yatari ni indirimbo yakiriwe neza n'abantu bagiye batandukanye YouTube channel yiwe yitwa ni Kelly Ray's nyene yes indirimbo nayo babwiye bagende kuraba indirimbo yawe bayikunda kuko je ndavye ama views ifise nibaza ko ukumuririmvyi agicaruka birangana kubera ko ama views ni meza video ni nziza waririmbye neza kandi yes waririmbye fresh nibaza yuko vyari bigukwiriye and then nama views arengeye hajya anya ama views gumeze duga abantu bakomeze kwikora ntabari kuri YouTube gusa ahubwo no makarti indirimbo tuyumva umastiti indirimbo tuyumve ni wamara kumva indirimbo yawe hajya muri carte uzovuga ati ni hit bon yatanguye kuyumva ku maradiyo kiravutswe
ndayumva indirimbo yanje ndashobora kubona natashe ndumva ngo twumvise ngo indirimbo yawe ko nabibahishije ko mfite indirimbo baca banyumviriza no ku radio rero ndayumva no kuri ku maradiyo atandukanye. Yes, umunsi wo gutourna les vidéos byari bimeze gute? Rero umunsi umeze gute kuri wewe? Wari wiyumva umeze gute uvuga ati ngiye gukora igikorwa? Umunsi wo gutourna video nanakim donc byari bisanzwe gutourna video nyene byari icambere Andreas bien umuntu ahuza rero gutourna video byari ibintu byoroshe je byaranyoroheye byaratworoheye cyane byaratworoheye wabonye Andreas bihuni yanavuze cibona byaratworoheye gutourna video je ntabwo bamfise kandi nari nshigikiwe hari papa wanje umutante mukuru wa mama n'umuonke mutoya wa mama. Mu muryango myinshi hari usanga abavyeyi canke abo batante aba oncle badashigikira cyane impano nk'izo nyavuga ati no umuhungu wacu agiye mu bindi bintu bigiye bitandukanye. Famille yawe barabitahura gose kubgawe bica biguha inguvu nyabaki kugira ngo ukomeze gukora? naho norinda kubivuga birumvikana urumva yuko deja nibo banyenspira nibo bampa izo nguvu zo kuguma numva yuko notera imbere kandi imihezagiro yabo niyo ndibaza yoshowe kwanza sinibaza disi ya certain yuko ino mihezagiro y'abavyeyi banje ya famille yanje ariyo itumye ngera hano ngeze ikintu canje gishobora kuba carageze casohotse neza ku rugero rushimishije kurya abantu bakacakira neza. Feedback ni nziza bon ntiyabura na zibi ariko kandi zibizi gutera intege zose ni feedback. Thank you guys for the feedbacks. Bon ufise indirimbo kandi indirimbo nziza hari kenshi abaririmbyi bashobora kuza kwita hit cyangwa kuti indirimbo nziza umugabo cyamara igihe kinini yatandirimbo kandi asuka kuduhereza and then avuze ko niyo ndirimbo yawe mbere wari ucandika hama inyuma yaho waranebwe canke wacyongereza nguvu ati kanandika bw'izindi? Oya sinanebwe maze kubona bon hari indirimbo yanje namanda yumvije sometimes nkumvira ryoshe undi mwanya nk'indirimbo yawe nyene abantu benshi baririmba barabizi ariko kubera feedback z'abantu zituma numva yuko nokora ikindi kintu ciza gusumba hajya rero sinanebwe ndacandika ndafite indirimbo maze kwandika ngaha zirahari kandi wowe uko indirimbo yanje yakiriwe gutya kwandika urumva yuko bibandanya neza cyane. Ego okay bon turi imbere kandi gatonya ku ndirimbo maze kwandika muga ufise melody ukavuga ati ebana kugira ngo uko hari umuntu yabonye ngende bavuga ati araje tunye nawe kamwe tu yaratomboje biragenda neza turi imbere kandi karirimbo oya kidogo usanga nawe nyonzo shankurikiza gusohora wumva tawunyici ariko biba ari bon gatonye uvuga ati ebana uji oya umwaka turi mu ntango z'umwaka turacari hagufi cyane turacasigaza amezi agera ku 10 umwaka ugira uhere ma projet ufise muri umwaka ma projet meze gute nk'umuririmvyi mushasha mbe gutegura kugira gukora gute utegura kuduha ibihe bintu kugira ngo umuntu umwaka uzorangira tuvuga ati yaraduha ibikorwa bimeze neza kandi tugushiye muri liste abarimvyi bakoze neza. Bon de toute façon indirimbo yanje maze iminsi ngahe rero projet nizobura ariko indirimbo vu ko yari higisohoka reka kwanza tubanze turabe ivyayo hama projet zizoza vraiment ariko muri urafise projet zirahari urafise ama projet uvuga ati kumbure abakunzi b'umuziki w'u Burundi abakunzi bawe bitege bino bikorwa kuko ntuje tworohereza mwitege ibindi bikorwa byinshi imbere. Ego yes bon ni nguvu zidasanzwe z'abarundi bariko baragusupportinga muri kino gihe ni nguvu z'aba promoter bagiye batandukanye bariko barakora ngo show gushigikira n'abavyeyi kandi bariko baragusupportinga ni biteramo byinshi tugiye kwitega muri no mwaka bigiye bitandukanye ni naryo rya mbere uzobwiye kuri stage tibaza. Ego ndashika zo ari ryo rya mbere ngiye kuri stage gusa no akora ni nguvu uzotegereje kuja kuri stage bro. Ego yes bon ndisuye kuzotegereje kuja kuri stage hama kandi urafise abantu urabira ko ngaha mu gihugu cyacu Burundi new generation ndabirako banyenspira no pana ko ahubwo wemera nemera nibo bura barahari batatu Dramati na Double J
uvuza abanyohera sinabura mukobwa umwe shira ngo mona Walter kuri gutere kuvuga aho nguzaba ati none gasha mu industry y'u Burundi harimwo aba gender zose ni gender balance Mona Dramati ndetse na Double J ego we kandi bariko bikorana neza muri uno mwaka nabo nyine bari bikoze neza amakuru bagiye atandukanye indirimbo zabo zigiye zitandukanye nibaza ko uzokomeza kwakirwa neza mu muziki wacu w'u Burundi hama no kwitwara peut-être neza kumbure hari ikintu Simbizi kari yakubwiye ngo kubana neza n'abantu natwe cyo kintu gituma canke kuba hambo hama nibaza yuko mugeje kumuraba umutipe ari hambo umutipe aganira neza umutipe yugurutse and then ashobora kuzoshika kure umuziki wacu Burundi akaja mushobora kugira abakunzi b'umuziki w'u Burundi ndetse n'abakunzi bawe nakaye kumbura ashobora gukomeza gushigikira akaja mushaka kubabwira cyambere nshaka kubashimira cyane sinanzi yuko indirimbo yanje mwakira gutya thank you so much guys thank you ku bantu bose bampa feedbacks inbox abanshira ku mastati sindabazi gusa umenye yuko ndashima cyane kuko numeko murasupportinga kwakunze umuziki ndundi naho narashimye cyane kuntu mwakira indirimbo yanje mwitege ibyiza biri imbere yego murakoze ibyiza biri imbere mukomeze kumushigikira mukomeze kumufata mu mugongo afite ama projet menshi agiye atandukanye rubwo adashimiye kuyatubwira ariho kandi yari kumwe kandi na Andreas B wo bakoranye video ya mbere nibaze ko afite nyandi ma projet agiye atandukanye akomeye and then ikindi kintu gamvuze abavyeyi bumve yuko bagomba gusupportinga abana babo mu mpano zabo kuko umuvyeyi yagushigikira mu mpano zawe nawe uzotegeza gutera imbere benshi hariho abahagarika impano zabo kubivanye n'abavyeyi babo avuga ati umuvyeyi wanje ntashigikiye ninagenda gukina football nkatahanshikira ku giti ninagenda muri studio nzoshikira ku giti ninagenda nkiriguyo ngiye gucapa nzoshikira ku nkoni mugabo mwana wani bafite impano yo gucapa ni bafite impano yo kuririmba ni bafite impano yo gukina football bafite impano yo gukina basket canke n'ibindi byose bigiye bitandukanye mushigikire impano ziwe uko no mushigikira impano ziwe ni hazoterera imbere hajya nyene and then ashigikire n'umuryango wanyu umuryango wakomeze kwaguka so reka ndagushimiye cyane bro nanje ndagushimiye cyane bro yes ndagushimiye ku mwanya wawe hama kandi courage komeze kandi no kuba hambo mu muziki w'u Burundi ndazi ko abarundi bazogukunda thank you so much bro yes merci beaucoup bakunzi ba Siren Vibes wafashe umwanya ukora kino kiganiro cyacu nibaza ko ari umwanya mwiza n'umuririmvyi mushasha kandi umuririmvyi mwiza sinzo bikora neza genda kuri YouTube yiwe murabe indirimbo please guys ni indirimbo nziza mu following hagiye hatandukanye hama nibaza yuko atazobamara amaza kandi azokomeza gukorana inguvu zigiye zitandukanye merci beaucoup wafashe umwanya wo kurikirana kino kiganiro cyacu asante sana entre temps sindahetse shaka ndababwire indirimbo yanje kuri platform zose hose iriyo mukomeze gustreaminga hama ni Kelly Rays kuri Instagram kuri Facebook no kuri TikTok indirimbo yanje nayo yitwa hit #HAT ni hit ego ni hit thank you guys muduha hit after it ni hit ubushuhe after hit nyene hit ni hit ubushuhe hit indirimbo yanje ntisigura hit yajya ite oya ni #HAT ni ukavuga hot bon ubushuhe yes hama ni hit after hit okay merci urumva hit AT after hit ite yes genda kuri YouTube ni #HAT si hit nkuko bivuze si hit no ni #HAT HAT yes benshi hagesha hava asoma ngo hati haburamo air okay muri hati haburamo air ngo ni hati gusa ni hit najwe nkiba nabona umenye ngo ni hati mugabo ijya air yo kuri hati ntayiri kugenda muri abindirimbo yiwe Kelly Rays umushigikire mugire subscribe aba subscribers bawe benshi Instagram Facebook TikTok hose asante sana